Ikaze bakunzi ba Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kuri yacu kandi rero ya Media, ikaze mu bakunzi ibiganiro by'inkino uno munsi ku munsi wa mbere turi kwigenekerezo rya 8 kwezi kwa gatandatu cyangwa kwezi kwa ruheshi umwaka wa 2026 ni umwanya w'ibiganiro ca Sport nkuko mubibona muri studio ni jenyene Gio Anelos Ndongozi mugenzanje J Boris Ingabire yafatiriwe n'ayandi mabanga ntiyashoboye gushika hano uno munsi muza kuba muri kumwe nanje gusa kandi ikiganiro nibaza ko tuza kwashikiriza ibitandukanye n'ibyo muhora mubona mu biganiro ca Sport ni muri basketball nkuko vyama tuza guhagarara ko hano mu gihugu cacu cyo Burundi naza ko nta bintu byinshi tuza kuganira uno munsi tuza kurabira hamwe bimwe mu byaranze ino ndwi muri basketball muze tumira amategato uce tugaruka n'idonide nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikura amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata nikeli uti none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko guhavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo guhavushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB. Ya uno munsi mu kiganiro ca Rock Sports cyo kuno munsi wa mbere tuza kurabira hamwe novuga ngo haje kuba inkino zitari nke ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana haje kuba inkino zikomeye cyane haje kuba urukino rwa twovuga nk'urukino rwa Tigers no mu URUNANI tushaka kuvuga urukino rwa Kerne no mu rwa New Star mu rwa Tigers n'izindi zitandukanye twari tumaze iminsi tubivuga ko uno munsi ikintu nyamukuru kiriko kiraranga rino higanwa ni course ku kibanza ca gatatu ndetse n'icya kane mu nkino zaje kuba ziba muri iyi ndwi nta kintu cyaje kwidadanuka turetse ko umugwi wa Kerne wo ku bice 90 twavuga n'icenda canke 98 wamaze kuba wemeza neza mu kibanza ca gatatu no munsi bari ku nkino bari mu kibanza ca gatatu umugwi wa kane n'umugwi wa New Star umugwi wa gatanu ni Tigers ndetse rimesha mu kibanza ca gatandatu ariko Kerne mu nkino zitatu basigaje mathematiquement n'ibirahera basigaje novuga ngo urukino gutsinda urukino rumwe gusa baba bakonfirme kino kibanza cya gatatu muri urwo rukino ni ku munsi wa gatandatu uzazo ariko bakina mu Rwanda gose muri kino kiganiro rero tubanze turabire hamwe ibice bikuru byaje kuba biranga urukino rw'Urunani ndetse na Tigers ku munsi w'Imana uheze highlights ama meilleur moment yaje kubaranga urukino rw'Urunani na Tigers n'Urunani baje kuba rutsinda Tigers turabire hamwe ibice bikuru byaje kuba biranga urwo rukino.
Inyuma y'urwo rukino twaje kuba twegera abamenyereza uko ari babiri, twaje kuba twegera Elvis Hakizimana turamubaza ingene yabonye urukino hagati mu URUNANI ndetse na Tigers, hagati turanamubaza ni gute ariko arabona bano bana bavuye muri equipe saison hingiriere ikwiregereza ku musozo, est-ce que ari satisfait n'ibikorwa canke umusaruro baje kuba batanga mu mugwi URUNANI. Yaje kuba kandi aratubwira mbega URUNANI ruzokwitegura gute muri playoffs zigiye kuza, kuko bo bari confirmer 100% ko bazoba bari muri playoffs uno mwaka. Tumumvirize Elvis Hakizimana. Ego muje gusinda mu gwa Tigers ubona ko yari twaze mukata yagoranye no munsi. Ona muri rusange match mwabonye gute? Bo match yagenze neza. Kubona twatsinze ico ni cyambere twako turondera intsinzi. Hama ivyabaye ni bisanzwe muri jeu ya basket. Bwa mbere na mbere equipe rimwe na rimwe iragira run ni affaire ya run muri basket. Hama abandi bashobora kwiyajista bakagira defense nziza bakabikuramwo bakagira amajustement bakagira n'ama remplacement. Rero twebwe ntivyigeze biduca inkokora, twagumye turi kuri ritme imwe, twagumye dukina même jeu, mugabo twagerageje kuraba aho twokosora aho bitariko biragenda neza. Hama on a laissé passer l'orage, turakosora turatsinda karta ya nyuma, turonka avance nziza muri karta ya nyuma. Kora niyo yari kenewe cyane, hajya gikomeye n'ingeno heza match. Ni saison yatangiye tuvuga ko munani harimo abakinyi benshi bashasha bavuye muri Ligue B. Yego. Uno mu saison hegiriere ko irahera sky matches 3, ubona evolution yabo imeze gute? Ni nziza cyane kubera ndabona ko ku munsi ari evolution kuva aho twatanguye naho tugeze no munsi. Nibaza yuko chaque match dusanga two turatera intambwe bariko baraduza niveau. Kubyo mu minsi iri imbere ntihagera ibikomeye cyane bazo bamaze kugira iyi experience ikenewe yo gukina ama match akomakomeye. Urabona ko match zose ziryoshe kandi match zose zikomeye birabafasha naho nyene mu gutera imbere. Turiko turegeza muri playoffs niraza ko hazokongerwamo abakinyi bake. Uravye no musi mufise aba étranger bagera kuri 3 mu URUNANI. Est-ce que nimwongeramwo babiri babona ko hazogira ikintu mukora muri playoffs effective mufise? Yego. Umukinyi wese umuzana office cyo mushakako. Turavye nkaho tugwaye twabwa dukeneye n'uyu tumwongeye ko nivyo bari bibi ahubwo vyo dufasha cyane kugira ngo afatanye n'abandi hama aho twadufise ikibazo tuwakosora. Rero nibaza yuko twongeyemo babiri bazoza batwongereza inguvu, sikuvuga ngo bazoba bazigabanya ahubwo bazoba batwongereza inguvu. Kora turabona ko harakenewe akantu gatoya mugabo babonetse sava batabonetse naho tuzokina naho dufise kwara mu kibuga toute façon. Hajamwo 5 joueurs
ni juste imwe namvuga ni combinaison nziza na cohesion ya groupe bihari. Ya inyuma ya Elvis Hakizimana twaje kuba twegera kandi Olivier Ndayiragije Dumbo n'umumenyereza w'umugwi wa Tigers. Ubona ko ni Tigers yari yatanguye neza cyane muri phase tour bagira ama performance meza, ariko baje kuba batakaza urukino rwabo rwa mbere ku munsi wa gatandatu batsindwa n'umugwi wa New Star. Bivuga ngo ni urukino rwaje kuba rutangaza abantu benshi cyane. Ni New Star yaje kuba batsinda amanota 72 kuri 62. Umva ko defense amanota 10 ni defense nini n'abantu n'ibintu bivuga ngo bitari vyitezwe. Ubona ko Tigers yari hejeje gutsinda umugwi wa Kerne, umugwi wa Remesha muri no phase tour. Ni Tigers yari muri forme nziza, ni Tigers yari kwakira match nziza cyane kuri Dynamo batsindwa defense amanota 5 yonyene. Ubona ko ni urukino rwaje kuba rutangaza benshi. Ku munsi w'ejo ntibashoboye kwatsa batsindwa n'Urunani. Ni Olivier Ndayiragije nubwo biruko wewe icizere aracagifise kandi aza ko kiracahari cyatubirira hamwe mu kanya, ariko atubanze twumvirize Dumbo. Weekend itari imeze neza ku mugwi wa Tigers, mugize match zibiri, defeat zibiri. Mubona byagenze gute muri ndwi muri rusange muri Tigers? Nkuko bivuze indwi match ya samedi na dimanche urabona ko tuzitakaje, kandi urabona ko bice bitugora ingene tuzoba turiko turarondera kuja muri Big Four. Mugabo icizere kiriho, ari match dusigaje, nibaze ko match asigaye tuzoraba ingene tuyakina neza kugira tuyatsinde, ama turabe ingene izindi match nazo zizoba zagenze kugira nawe turabe ko twoja muri Big Four. Mugabo ama match abiri turayatsinze kandi hariyo zimwe turatsinze tutategereza gutsindwa. Mugabo ni mu rukino rwemera gutsinda no gutsindwa, ngumva ko twatsinzwe ni kwemera tugategura ibikurikira. Uravye uno muzi ko ihangiro rya Tigers ryo guheza muri Big Four, uravye abakonkera direct umugwi wa Kenya na Remesha amahezita yabo, muracafite icizere muri Tigers ko bishoboka? Turacafite icizere ko yadusigaje mu match 3 weekend iza n'indi match imwe tugisaje match 3. Izo match tuzobanza tubanze tuzikine neza ukuvuga kuzitsinda, hama turabe aya ma equipe ingene nayo nazo bare ko ari igenze. Nibaze twe tumaze gutsinda izo zitatu turafise amahirwe yuko twoja muri izo zine za mbere. Yani uko nkuko nari nababwiye cyangwa tumaze iminsi tubabwira, turabire hamwe kuvuga ngo ikibanza cya gatatu ndetse n'icya kane niho hantu hasigaye suspense ikomeye, ariko mu kibanza cya gatatu ho bisa nuko byamaze kurangira umugwi wa Kerne. Novuga ko ku bice 95 birenga kwijana, 96 kwijana umaze kuba uja mu kibanza cya gatatu. No munsi urutonde uko rumeze nuko gukwirikiza: umugwi wa Dynamo mu kibanza cya mbere, umugwi w'Urunani mu kibanza cya kabiri, umugwi wa Tigers mu kibanza cya gatatu, umugwi wa New Star mu kibanza cya kane, umugwi wa Tigers mu kibanza cya gatanu, umugwi wa Remesha mu kibanza cya gatandatu. Nubwo biruko nuvuga ngo ni Kerne imaze kugira defete zine muri no saison yose, zibiri muri phase zibiri muri phase tour. Mu kibanza cya kane ni New Star. New Star imaze kugira ama defete indwi muri saison, ama defete ane muri phase batsinzwe n'umugwi wa Rezipo, batsinzwe n'umugwi wa Kerne, batsinzwe n'umugwi w'Urunani, batsinzwe n'umugwi wa Dynamo. Muri phase tour amaze kugira defete zitatu. New Star yatsinzwe n'umugwi wa Remesha, yatsinzwe n'umugwi wa Kerne kandi yatsinzwe n'umugwi wa Dynamo. Umva ko ni ama defete ndwi. Umugwi wa Tigers mu kibanza cya kane na ama defete ndwi nyene cyo kimwe n'umugwi wa New Star. Tigers yatakaje match zine muri phase match zitatu muri phase tour, batsinzwe na Kerne, batsindwa mu bantu batsindwa na New Star na Dynamo ndetse n'Urunani. Mu kibanza cya gatanu n'umugwi, mu kibanza cya gatandatu n'umugwi wa Remesha ufise ama defete agera kuri 8. Umva ko ama defete menshi, na ama defete 5 muri phase, ama defete 3 muri phase tour. Nyaza ko umugwi wa Remesha ni amahirwe si menshi cyane bishobora kurangiza mu kibanza cya kane uno munsi uko ibintu bimeze. Turabire hamwe. New Star ifise inkino zitatu isigaje, ifise ama defete indwi. Mu nkino zitatu basigaje New Star ifise inkino zitoroshe. Bafise urukino rw'Urunani ku munsi wa gatandatu, bafise urukino rwa Rezipo ku munsi w'Imana, bafise n'urukino rwa Jimkana muri novuga ngo kuri match ya nyuma, kuri journée ya nyuma. Muri izo nkino muri phase Urunani rwaratsinze New Star, Rezipo yaratsinze New Star, Jimkana yaratsinze New Star kuri match ya mbere, ariko ije gusubirwamo New Star ikiratsinda Jimkana. Numva ko ni match zitatu zigoye zaje kuba zigora New Star muri phase tour. Nibaza ko kuzitsinda zose bigorana cyane.
umugwi wa Tigers basigaje inkino zitatu muri phase retour n'umugwi wa Rezipo n'umugwi wa Gymkhana ndetse n'umugwi wa Muzinga. Izo nkino ko ari zitatu zose Tigers yarazitsinze muri phase inkino zitatu bahereye ko muri phase umva ko baje ko bazitsinda zose. Umugwi wa Remesha waboneraza ko basigaje inkino zisa n'izoroshe basigaje umugwi wa Gymkhana basigaje umugwi wa Muzinga basigaje n'umugwi wa Ryan Team. Nuvuga ngo Tigers yotsinda match zabo zose ko ari zitatu Tigers yoza guheza yotsinda match zabo zitatu New Star igatakaza urukino na rumwe Tigers novuga ngo ciza guheza imbere ariko Tigers yotsindwa urukino rumwe Remesha kazitsinda zose bazosha bangaya ama defeat 8-8 nuvuga ngo nivyahera bangaya ama defeat n'ama victoire 8-8 ama defeat 8-8 Remesha na Tigers izogumira imbere ya Remesha ku ma confrontation direct kuko ni Tigers yatsinze Remesha match retour. Nuvuga ngo tugiye kuraba nizaheza zinga ya manota hamwe New Star na Tigers boheza banganya ama defeat New Star yocheza iri imbere kuko ije gutsinda Tigers match retour. Nuvuga ngo confrontation direct Tigers New Star na Remesha zihejeje zinganya ama defeat Remesha izobira imbere Remesha izobira imbere confrontation direct New Star yabatsinze phase Remesha batsinda phase retour muga ba Remesha niyo yabatsinze kuri difference nini rero naza ko tugiye kubona muri zinkino zitatu amahirwe menshi no munsi tugiye kubiraba kuri match zisigaye nibaza ko Tigers yacafise amahirwe baparvenye gutsinda match zabo zitatu nibaza ko New Star bafise match goye ku munsi wa gatandatu bazakana mu URUNANI probability ni nto cyane kuri New Star gutsinda URUNANI nibaza ko the battle is still on ku munsi wa gatandatu New Star yatsinda umugwi URUNANI canke niyatsindwa n'umugwi URUNANI Tigers igatsinda umugwi wa Rezipo urumva ko kuri classement haduca habaskira gato bakaza mu kibanza ca kane Kern niyo yatsinda umugwi wa Young Eagles ku munsi wa gatandatu izobikonfirmye officiellement ikibanza ca gatatu muri ABL. Umugwi wa DYNAMO n'umugwi URUNANI baracara aba mbere n'aba kabiri ariko bose ko ari babiri barasigaje urukino rwa Kern nta wuzi ingene bizoza kwa bigenda ariko nibaza ko akintu nyamukuru ni iki kibanza ca kane kikigoye hagati ya Tigers New Star ndetse n'umugwi wa Gymkhana. Turavye matches zisigaye nibaza ko amahirwe menshi afiswe n'umugwi wa Tigers ariko turavye performance bageze kuri New Star bana ko birakunda ko bigenda nabi kuri Tigers ariko nibaza ko babonye amakosa hari bashobora gukosora. Biremesha icizere kiracahari ariko amahirwe ntabwo ari menshi cyane gushaka kurangiza muri kibanza ca kane. New Star icizere kirahari ariko basigaje inkino zikomeye cyane URUNANI, Rezipo na Gymkhana nibaza ko naho nyene bikigoye ariko kuyo migwi itatu yose biracashoboka. Turindire turabe twaje kuba tuvugana ariko imbere ko turangiza na Arsene Furanzima unomenyereza mu gwa Gymkhana wa Murantunga yaje mu gwa Gymkhana unomumenyereza mu gwa Kerne niyo yaje kuba tubwira ingene umugwi wa Kerne awubona icizere bafise ku nkino zibiri za nyuma contre URUNANI ndetse na DYNAMO nuko umuze tumwumviriza. Iyi ntsinzi y'ino munsi mwakiye gute? Nakiranye umunezero mwinshi kuko ni intsinzi twari dushashaye na cyane bifatiye kuri ukuntu twari tumaze iminsi hariho ama ekipe manini yagiye aradutsinda. Uno munsi rero nayakiranye umunezero kuko ni intsinzi dushoboza kuguma neza na neza mu kibanza cya gatatu kandi twegeza kure umukonkurent direct. Nibaza yuko gushika ubu dusa n'abazoguma kuri ico kibanza cya gatatu binagenze ubundi twashobora no kuavansa. Ego muri phase retour mwaragize ama defeat abiri contre Tigers na Remesha. Eske ntivyo byaratumye confiance igabanuka muri vestiaire ya Kenya? Defete ntigera igusiga uko wari uri. Defete misi yose yama ituma ugira utakaza gatoyi muri confiance n'ibindi kandi abasiko byatwafexe ariko uno munsi nibaza yuko abatubonye dukina babonye yuko confiance yagarutse mu bakinyi bakinye neza defense nkuko twari tuyifuza na attaque wanashima n'abakinyi bari bagize iminsi bari muri meforme n'abari bagize iminsi bababaye bashoboye kugaruka rero novuga ngo muri rusange byatugendekeye neza kandi twagarukanye icizere aho twari twagitakaje. Mu match muri nkino zitatu busigaje harimo urukino rwa DYNAMO n'URUNANI. Bafite icizere ko amaresultat azobameza contre URUNANI. Icizere utegerezwa kukigira kandi tuzoza tuje gukina
ibizovamwo nabo nyene n'ama ekipe akomeye kandi asanzwe akomeye nibaza yuko natwe ico ikizovamwo tuzoba tukibona mugabo nibaza yuko muri rusangi tuzoza tuje gukina kandi tuzoba tuje kurondera intsinzi dufise icizere ko bizamutugendekera neza. Ya nuko nuvuga byari byifashe muri ABL muri no ndwi muri zino ndwi zibiri nuvuga ngo indwi ya 18 indwi ya 19 nibaza ko no musizi suspense hari ni mu kibanza ca kane ca gatatu niko bimaze iminsi no mu ndwiza nibaza ko azoba hari muri kibanza ca kane ca kane muri antunga kuko icya gatatu nibaza ko Kerne gutakaza imbere ya Young Goals si twafata ko ari ibintu bidashoboka ariko niyaza kubitsinda Young Goals twabivuze izoba officiellement ihejeje mu kibanza ca gatatu nuko turindire turabe uko bigiye kugenda ku munsi wa gatandatu azohinkino toroshe cyane cyane urukino rwa Tigers n'umugwa Rezipo urukino rwa New Star n'umugwi wa Urunani inkino zibiri zishobora guhindura ibintu kuri classement zishobora gutanga icizere ku mugwa Remesha ko ushobora kugaruka zishobora gutuma umugwi wa Rezipo uko firma canke New Star nawe nyine gumana icizere nuko mugire aho mubahwe naho utaha.